Ndi n'iteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende igushikiriza amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone cange subscribe, nawe utaravyondako hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ano makuru ya kano kanya rero harabafatiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Jacques Bigirimana asavye ko amatagisi y'umurengera yovaho. Jacques Bigirimana atwara igisata c'ingenzi ahejeje gusaba leta ko amatagisi y'umurengera na cane cane ku bikoresho vyo kubaka biva hanze yovaho kugira abanyamitahe bubahuke ari benshi kuzana imitahe yabo mu gisata c'ingenzi. Iki gisata ngo kiri inyuma cane ku buryo kubaka amahoteri ku biyaga ndetse no mu bibanza vy'iratiro abarwizatunga bahera ku busa kuko ata na kimwe kiba gihari. Kubwiwe ngo igisata c'ingenzi co kwitabwaho kurya ikigo OBR citaweho kuko no mu bihugu bibanyi kiritaweho, ariko mu Burundi ngo carazingamitswe n'amategeko hatubahirijwe ayandi nayo akavuguruzanya. Nayo Olivier Suguru aserukira ihuriro ry'abanyamitahe CFCIB yaramushigikiye aho yashimangiye ko abubaka ibibanza vy'iratiro bokoroherezwa amatagisi n'amakori leta ibasaba agatangwa hisunzwe amategeko atabangamiye abanyamitahe bakorera muri ico gisata. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanyi mu buryo bw'idonido, ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video ugafyona imbere y'ijambo Isange TV. Nayo Reverien Ndikuriyo harasaba ko visa kubinjira mu Burundi yokurwaho amadolari hakaboneka. Umunyamabanga w'umugambwe CNDD FDD Reverien Ndikuriyo ahejeje gushikiriza ko hamwe visa ku ngenzi zinjira mu gihugu yokurwaho vyotuma igihugu gitera imbere kurusha uko biri ubu. Uyo mutegetsi akaba yasiguye ko amadolari 90 ingenzi zisabwa ku kugura visa zinjira mu Burundi hakuweho ingenzi zokwiyongera, amahera mvamakungu nayo hakazokwiyongera, iterambere rigashwara Uburundi bwose. Ariko akabona ko ikibuga c'indege Ndadaye Melchior kidafise ibibanza bibereye vyo kwakira ingenzi zihambaye ziturutse mu makungu. Akaba yaciye hatumirira abarundi bose guhaguruka kugira bateze imbere ico gisata. Yanagabishije ibisata vyose bikwega amaguru ko bazokwihutira guhindura ababirimwo batariko barakora neza. Yasavye ko intara zose zibwirizwa kuvuga ico bagiye gukora mu gisata c'ingenzi. Vyinshi navyo ni mukanyi mu buryo bw'idonido, ntuje kure. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe. N'aya masezerano y'u Burundi n'Uburusiya mu vyo gucukura uranium ntavugwa ko rumwe. Iyi ngingo yo gucukura ubutare bwa uranium mu Burundi buzohingurwamwo umuyagankuba bikozwe n'ishirahamwe ry'Abarusiya nk'uko biri mu masezerano aherutse guterwa ko igikumu hagati y'ibihugu vyompi ntivugwa ko rumwe, haba mu bagize inama nshingamateka ndetse n'amashirahamwe adaharanira inyungu za politike mu Burundi. Amasezerano yo kwimba ubutare yaramaze guterwa ko igikumu nk'uko ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo ubutare n'agataka buherutse kubishikiriza inama nshingamateka y'u Burundi kugira ngo yemezwe. Ari mu nama nshingamateka mu kwezi guheze, umushikiranganji ajejwe ubutare n'agataka Injiniyeri Ibrahim Uwizeye yashikirije ko ubwo butare buzofasha mu kuronka umuyagankuba urengeje ukwiye mu gihugu. Ikindi nuko uwo muyagankuba uzoca unafasha mu kwimba ubutare bwa nikere ndetse n'ubundi butunzi buri munsi y'agataka Uburundi bufise. Aha berekanye ko impamvu butahora bwimbwa ari uko ata muyagankuba ukwiye Uburundi bwari bufise. Yamara kandi umushikiranganji yasiguye ko Uburundi budafise uburenganzira bwo kwimba ubutare nk'uko amasezerano mpuzamakungu abigena. Umuyagankuba utegekanywa gutangwa n'iyo sosiyete y'Abarusiya izoza kwimba ubutare bwa uranium uzoba uri ku rugero rwa megawati 50, 100 ndetse n'amajana 250 nk'uko vyatangajwe n'umushikiranganji abijejwe. Yerekanye ko impungenge z'uko bashobora gufata ubwo butare bakabukoramwo ibindi bikoresho bitemewe n'amategeko ko bazobikurikiranira hafi. Yamara naho biri uko harimwo impungenge nyinshi kuri abo Barusiya
bazoza kwimba ubwo butare mu Burundi zerekanywe n'abashingamateka. Izo nazo zirimwo kuba ubutare bwo mu rugero rwo hejuru, mbere bashobora kubutwara bakabasigira ubutare bwo mu rugero rwo hasi, kuko Uburundi butabanje kwiga no kumenya ubutare buri mu bibanza bizwi ko birimwo ubutare uko bungana. Ikindi bamwe mu bashingamateka babajije ni ukuba Uburundi bwiteguye gukingira ubuzima bw'abanyagihugu, kuko guhingura ubutare bishobora guteza indwara zitandukanye zirimwo na kanseri. Si abashingamateka bonyene berekana impungenge ziri mu masezerano yateweko igikumu hagati y'ivyo bihugu vyompi. N'ishirahamwe Orikome rivuga ko uko kwimba ubutare bigatanga inyungu ku Burundi bitizewe neza, kuko hari n'ayandi mashirahamwe yo mu bihugu mvamakungu yagiye aza kubikora, ariko bikaboneka ko hari izindi nyungu babifisemwo. Ishirahamwe Orikome ryishinze kurwanya ibiturire n'abasesagura amatungo ya leta rihera ryerekana ko mu gihe cose ibikorwa bizotangura hari ibitarasobanuka neza, ariho hashobora kwibonekeza ikibazo gisanzwe caramunze Uburundi co kuba hari akarwi k'abantu kazokwihagira umutungo uzova muri ubwo butare bigaherera mu masezerano gusa. Gushika ubu ibihugu vyemerewe guhingura ubutare bukungahaye ni 6 kw'isi hose. Ivyo ni Uburusiya, ni Ubufaransa, ni Canada, ni Ubuyapani, Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uburundi bukaba bwisunze igihugu c'Uburusiya kuko butemerewe kwimba no guhingura ubutare. Bamwe mu bavugira abanyagihugu mu Burundi bakaba bavuga ko biramutse bikozwe neza uyu muyagankuba ukaboneka, yoba ari inkuru nziza ku Burundi mu bijanye n'iterambere. Nayo mu gusozera ano makuru womenya ko amashirahamwe yo mu gihugu na mvamakungu hariko arasaba irekurwa ry'umumenyeshamakuru Florian Irangabiye. Amashirahamwe Amnesty International, CPG na Ligue Iteka hasaba ubutungane bw'u Burundi na leta kurekura umumenyeshamakuru Florian Irangabiye. Ayo mashirahamwe habona ko yaciye mu marushwa menshi kandi ko atategerezwa guhagarikwa hanapfungwe. Mu ndwi iheze sentare ntahinyuzwa y'igihugu yagumije igihano co gupfungwa imyaka 10 cari caciwe n'abacamanza ba mbere kuri Florian Irangabiye. Ayo mashirahamwe atatu akaba avuga ko hariko haba ihonyangwa ry'uburenganzira bwa mushiki wacu. Ku bwa Amnesty International ukaba waratswe iyunguruzwa ry'urubanza rwa Florian Irangabiye biri mu gatotezo gakorerwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi. Ku bwa Amnesty International ukuba haratswe iyunguruzwa ry'urubanza, ayo mashirahamwe atatu akaba avuga ko hariko haba ihonyangwa ry'uburenganzira bwa mushiki wacu. Ku bwa Amnesty International ukuba haratswe iyunguruzwa ry'urubanza rwa Florian Irangabiye biri mu gatotezo gakorerwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi. Amnesty International yarababajwe cane n'ingingo ya sentare ntahinyuzwa yo kudaha agaciro insiguro zatanzwe na Florian Irangabiye mu gisata ca gasamburamanza ca sentare ntahinyuzwa n'ingingo yaco yo kwemeza urubanza yaciriwe rwo gupfungwa imyaka 10. Urubanza yaciriwe n'ipfungwa ryiwe n'ihonyangwa ryeruye ry'uburenganzira bwiwe bwo gushikiriza ivyiyumviro, kandi biri mu gatotezo gakorerwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi. Kumwe n'abanywanyi bacu twashize inguvu hamwe mu kumushigikira ndetse no kumufasha, tuzobandanya dusaba ko yorekurwa vyihuta kandi atagisabwe. Ivyo nibishikirizwa na Richard Nicholson, umushakashatsi mu bibazo vy'u Rwanda n'u Burundi muri Amnesty International. Ligue Iteka ryo rivuga ko hari urubanza rwa politike. Ku ruhande rumwe twarababaye, ariko ku rundi ruhande nta gitangaje kirimwo, kuko birazwi na bose ko hari dosiye ya politike kandi ko amadosiye mwene ayo madosiye adakorwako n'ubutungane. Abamufatishije nibo bazomurekuza. Ntaco twobaza ubutungane bw'u Burundi, turazi ko hataco bushoboye, ariko tuboneyeho akaryo ko gusaba leta y'u Burundi kwikebuka, gusubiramwo ingingo yayo no kurekura uwo mumenyeshamakuru. Anshere niko yagize, umukuru w'iryo shirahamwe akaba ariko ashikiriza.
arabandanya ati muri Ligue Iteka tuzobandanya duhimiriza amakungu na cane cane abafasha Uburundi gusubiramwo kwihweza neza ubucuti bagiranirana na leta ipfunga inzirakarengane abamenyeshamakuru abaharanira agateka ka zina muntu kandi yategerezwa kubakingira ikabaha uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro ku bwa komite ijejwe gukingira abamenyeshamakuru CPG Floriane Irangabiye hapfunzwe ku karenganyo ivyo kandi na leta izi ku bwa Angela Kintare ayirongoye ku rwego rwa Afurika aho yategerezwa kumurekura ataco isavye komite ijejwe gukingira abamenyeshamakuru yarababajwe cane rwose no kubona iyunguruzwa ry'urubanza rwa Floriane Irangabiye mu rwego rukuru rw'ubucamanza ritarahawe agaciro mu ndwi yahera kandi ko imyaka 10 yo gupfungwa vy'akarenganyo yemejwe turasubiriye gushikiriza amakenga yacu kwisinzikara ry'amagara ya Floriane Irangabiye ari mw'ibohero rikuru tugasaba ko abategetsi boraba ko yofata imiti uko akaba ariko Angela Kintare yabwiye SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru harageze cane ko indongozi z'u Burundi zibona ko hageze ko Floriane Irangabiye hapfungurwa ntiyari guhagarikwa kandi ikibanza ciwe nikiri mw'ibohero leta y'u Burundi irabizi amakungu arabizi Floriane Irangabiye yaracumukuye cane harageze ko habaho amahitamo meza kurekura Floriane Irangabiye ubunyene harageze ko habaho amahitamwo meza kurekura Floriane Irangabiye ubunyene uko akaba ariko uwo mukenyezi aheraheza ngaha akaba ariho nsoreje hano makuru nari naguteguriye hariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ico utegerezwa gusa no kumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo s'abonner canke subscribe urafyonda ko hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa ndetse yewe no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza